Igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane wabaye umunsi mubi ku gihugu c'u Burundi inyuma y'uko inkuru mbi imenyekanye ko uwari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira yari yagiye mu gatondo mu nama i Arusha muri Tanzania yasezeye isi agasezera isi mu gihugu c'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu akaba yasezeye isi ari kumwe na magenzi we ari we Juvenal Habyalimana yabaye intandaro ya jenoside yo mu Rwanda mu gihugu c'u Rwanda. Ntaryamira wari wimiswe kurongora igihugu ku genekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane aho yatwaye amezi abiri gusa yagejeje ku genekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane. Yabaye umukuru w'igihugu kugeza ubu yatwaye igihe gito cyane mu bakuru b'ibihugu bamaze gutwara igihugu. Abantu mukuru w'igihugu wa mbere yiciwe hanze y'igihugu akiri ku burongozi. Ntaryamira wabaye umukuru w'igihugu agira gatanu yasubiriye Melchior Ndadaye inyuma y'uko nawe yari yishwe ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu aho yari yishwe n'abagizi ba nabi cane cane b'abasirikare. Iguverinema ikaca iba irahagarikirwa na Sylvie Kinigi. Mu ijambo ryiwe Cyprien Ntaryamira yasize iragi rya discipline nyuma y'ibibazo igihugu cariko kiracamwo. Kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Discipline mu ntwaramiheto. Discipline mu mashure. Discipline ku kazi. Discipline mu migambwe. Discipline mu ntwaro. Discipline mu Burundi bwose. Uyu munsi rero nkaba nifuje ko tugaruka ku vyaranze ubuzima bwiwe ngo mubashe kumenya ivyagiye bimuvugwako. Cyprien Ntaryamira yavutse igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatanu akaba yavukiye ku mutumba wa Gitwe ni muri zone Mageyo ni muri komine ya Mubimbi ubu ni muri Bujumbura Arerar. Akaba yarize amashuri mato mato kuri école primaire ya Rushubi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani. Nyuma yaje kubandaniza amashuri yiwe yisumbuye kuri college ya Saint-Esprit Ikiriri ni mu ntara ya Bujumbura aho yize gushika mu mwaka w'icumi naho atawurangije. Gusa nyuma yiwe yaje kubandaniza amashuri yiwe inyuma y'uko habaye ubwimo bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri aho haronderwa cane cane incambwege z'abahutu aho yakuye meza agahungira mu gihugu c'u Rwanda. Hanyuma aza kwiga mu gihugu c'u Rwanda amashuri aho yabandanirije ahitamwo kubandanya section scientifique yaje kuyimara mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri. Hanyuma abandaniriza ahitwa Iririma. Iyo shuri akaba yarize kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu aho yize kuri college ya Ririma akaba hari muri prefecture ya Kigali. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda yaje kwiga kuri Université y'igihugu c'u Rwanda Université Nationale du Rwanda aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo muri science. Nyuma yaje kwiga ivy'uburimyi agronomy aronkera naho nyine urupapuro rw'umutsindo kwa engineer muri agronomy mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri. Ubwo yari mu gihugu c'u Rwanda ari kumwe n'abandi banyeshuri bashinze umuhari wiswe Bampere wari ishami rya Meprobu Mouvement des étudiants progressistes ryari rifise icicaro mu Bubiligi aho
yari ajejwe gukusanya amakuru. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo indwi n'icenda ari kumwe na Salvatore Buyagu, Jean Ndikumana, Jerome Ndiho na Melchior Ndadaye hamwe na Sylvestre Ntibantunganya bashinze umuhari w'abakozi wiswe UBU. Uyu muhari wari uhagaze ku vyiyumviro vya gisosialiste. Mu kwa gatatu igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatatu, nyuma y'uko Michel Micombero yari yabogeje ku butegetsi hatwara Bagaza yagarutse mu gihugu. Nk'umukuru w'igihugu mushasha rero yarakeneye guteza imbere igihugu, aho Perezida Bagaza yatejeje imbere igihugu ataravye amoko, aho uyu Cyprien Ntaryamira amaze kugaruka rero akaba yaragenywe kuba umuhanuzi mu gisata kijejwe gutunganya ibikorwa vy'indimo, Conseil à la Direction Générale de la Planification Agricole. Nyuma mu kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kane yahinduriwe amabanga agenwa kurongera ivyirimwa ry'ipampa mu gice c'uburaruko SRD Buragani. Ubwo yari mu buraruko bw'igihugu nibwo rero yakorera leta ivyiyumviro bishasha vya gisosialiste vy'umuhari wa UBU yagumye avyamamaza. Ivyo rero akaba arivyo vyaje kumukorako bituma apfungwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatanu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu. Ariko inyuma y'uko umudamu wa Bagaza asavye umunega wiwe yuko yorekura uyu mutegetsi, Sylvestre Ntibantunganya yaje kurekurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu apfunzwe umwaka wose. Sylvestre Ntibantunganya rero Cyprien Ntaryamira rero kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi yaje kongera gutorerwa kuba Directeur General mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, igikorwa yakozemwo kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Ubwo Perezida Buyo yakuta kudeta niho ivyiyumviro vy'umuhari wa ABU vyatanguye kuduga, ndetse iwari umuhari wa ABU ucika umugambwe wiswe Sawanya Frodebu, Front pour la Démocratie au Burundi, aho inyuma uyu mugambwe washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu ushingwa n'abantu bashika 12 harimwo Leonard Nyangoma, Cyprien Ntaryamira ndetse na Ndadaye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu muri guverinoma ya Sylvie Kinigi rero Cyprien Ntaryamira yatorewe kuba umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kuva ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, inyuma y'uko Melchior Ndadaye yari umuhutu yari agandagurwa n'izindi ndongozi nka Ponsier Karibwami na Jire Bimaze ubute bari ivyegera vya mbere n'ivya kabiri mu nama nshingamateka. Itembagazo ry'ubutegetsi rero ryasigaye rihagarariwe na n'uwari umushikiranganje wa mbere ari we Sylvie Kinigi. Ubu akaba yari umututsikazi, akaba rero wewe atashoboye gukorwa ko inyuma y'ibiganiro bidasanzwe na cyane cyane vy'umuhari vy'umugambwe wa Frode wari watsinze amatora. Cyprien Ntaryamira yaje gutorerwa kuba umukuru w'igihugu inyuma y'uko bisabwe y'uko Ntibantunganya Sylvestre ari we togwa agayobora igihugu, ariko akaza kwanka. Cyprien Ntaryamira rero yaje gutwara igihugu c'u Burundi, hanyuma arahirira amabanga ku igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane. Yatwaye mu bihe bitari vyoroshe namba, ariyo mpamvu ibiganiro vy'agasakisaki na cane cane byaba mu karere, ndetse hakaba hazwi cyane cyane ibiganiro vyahuje Perezida Cyprien Ntaryamira na Ali Hassan Mwinyi wo mu gihugu ca Tanzania, vyabereye mu gihugu ca Tanzania ikigoma, ndetse n'ibiganiro vyabereye i Gaborit
muri gihugu ca Zaire ya kera ubu ni RDC. Gusa ibi ntivyari bikwiye kuko mu gihugu cy'u Rwanda hari umuhari udasanzwe wa FPR, Front Patriotique Rwanda, inkotanyi, aho zariko zirahangana n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero navyo vyahuriranye mu gihe igihugu cy'u Burundi naco cari mu makuba nyuma yuko abarundi bari bacanyemwo, hakaba iyicwa ryaba na bariya bivanye n'akarere. Ibi rero nivyo vyatumye umukuru w'igihugu ca Tanzania ari Hassan Mwinyi atumako abakuru b'ibihugu by'u Rwanda ndetse n'u Burundi kugira ngo amahoro yongere kugaruka mu karere. Gusa iyi nama yaje kuba kwigenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka z'ukwezi kwa kane umwaka 1994, yaje guteba buke buke bituma indege yari yajanye Cyprien Ntaryamira itwara abashikiranganje mu gihugu ca Tanzania ca Uganda iteba, bituma Perezida Cyprien Ntaryamira asaba yuko Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyalimana yomufasha bagashika i Kigali, hanyuma indege ya Falcon 50 irorera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubera inyaruka gose yuko bajana. Igihe c'isaha 2 bamaze kuva muri ico gihugu ca Tanzania Arusha, bageze i Kanombe niho misile yategwa ku ndege ya Falcon 50 yari isanzwe irimwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Noneho basezera bose ubwo nyene, atari we wenyene ahubwo harimwo na Bernard Ciza yarajijwe iterambere ry'amakomine no kwiyubakwa kw'igihugu, na Siriake Simbizi yarajejwe kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma. Ariko kandi ku ruhande rw'u Rwanda hafasezeye isi Major Tade bagaragaza yari umukuru w'umutekano wa Perezida General Deogratias Sabimana, umukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse na Ambassadeur Juvenal Bezaho yari umuhanuzi wa Perezida. Ariko kandi mu gihugu cy'Ubufaransa gitakaza Jacques Heron, Jean-Pierre Minaberi na Jean-Michel Perrin bari basanzwe ari abapilote. Nuko inkuru mbi itaha mu gihugu cy'u Burundi yuko Perezida Cyprien Ntaryamira yari asezeye isi, ariko ku munsi ukurikira uyu mukuru w'igihugu ikiziga ciwe caje kugarukanwa mu Burundi hanyuma asezera isi. No kwibutsa yuko gusa umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira yasize abana 3 ndetse agasiga n'umugore wiwe Sylvain Ntaryamira. Reka tugushimire ko twabanye neza mu kiganiro. Ugira subscribe